Imana je bagira bavuganira nanze ngo ni ibintu byoroshe nanze ngo tuje ngo gukarifya ibintu kumbe abantu nabonye basaba bafite amarorasyo rero wakubonye amabere ko yasonze uri kugoma ku cyonsuzukura urumva uje kumburanya rero niyo bashinga nawe warose kuzoza ugende kumvugira ku mushiri wanje ko jewe nawe atakintu kiri hagati yanje nawe ndi umuvugizi wawe jewe basi nimba uburi kuragayutse mu muntu mba nibereyemo ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ndakubwiza ukuri igiti bamaze kubona iyo camye nta muntu numwe atifuza kuco bici wiwe nje ko nagukunda Roger utonkunda ibintu nibukebu reka gusarisha wanje inzira yabatsanye murayibona sohoka mva mu maso Every story matters. Yeah, well, no, my people, it's another day, it's another blessing. Kumana namu kumusukundi bakunzi ba STV. Yes, it's your boy, done for real. The king of Mike, amazina kuba menshi. Kuyindi mwemi dasanzwe bakunzi ba STV. Yes, bakunzi ba STV. Ndabona mukije. Murakomeye. Yes, murabona yuko ndi kumwe na Bella. Bella mumubonye muca mwibuka content yariyo. Rero la fois passée twa tugiye kuraba wa mutipe Eloge kugira abeshuze ivyo byabaye mu kugira abasubirane na Zuru ujya mu shiri wiwe. Rero sasa twasanze atari hari. Rero sasa bakunzi ko twari ko turihuta two turagenda twasanze atari hari. Nico gituma no munsi twashimiye kuca tubigira no munsi dufite gahunda no munsi kana mu manzi na Bella abanze abaramutse. Bella ndamukiza abakunzi ba ACTV. akunzi ba ACTV ndabaramukije Meze neza Bella cyane gose yo munsi vyaciye bigenda gute none yavuye ataboneka yari yakubeshe cyane ndabose yari yambeshe aduzungurutse vraiment yadukoresheje cyane abakunzi ba STV ujya mutwaye kumurondera turamubura iwabo ujya mutipa hasanzwe tuwe mugabo no munsi yaduhaye gahunda yo tudatevye nta ibintu gutinda byo kwinda dutindisha abantu tubayesho reka tugende kumuraba Bella tugende abanga ese abakunzi ba STV mugumane natwe Ramivuga yo mutipe bavuze ngo barabana kandi vraiment murabana Bella ega sikure ni hafi na hafi n'umubanyi kandi dushika twinjira abakunzi ba STV cameraman injira ese abakunzi ba STV gatari nakure sinakure hasanzwe batuye Bella ni nganye muhamagara rero sasa ese abakunzi ba STV tuje kumviriza yuko byo Bella yatubwiye yuko ari byo yuko batoba bafisaniye relation ngo batoba bakundana. Odi ndabumva so akunze ba STV ni hari maloge kunze ya kuntu baramukanya kunze ba STV gute none isso sino cyashikaninjiye Eloge gute abana mutaranye nibiki we nawe ya urumva twebwe none wewe twadufitane gahunda kwanza kwaka cyamwe mufitane gahunda na Bella ya mwavuganye byagenze gute Eloge none mani we twari dufitane gahunda n'uyu uye none je twari dufitane gahunda nawe we mani Eloge urazi yuko hari ibintu vyigeze kuba kuri STV oya hari ibintu vyigeze kuba nawe ihangane tuvugane gatoya tuvugane umwe basinga ituma wowe uje kuraba jewe ngo twinjire mu nzu hama aba nabo basubira inyuma je nta bintu nyene bakunzi ba STV ugira umwinjize gute kandi arahazi kwinjira none ntahazi ugira ngo ni yamaje kunda cameraman ubura ariko urabifata neza asanzwe ahazi ngaho arinjira kubera katayi arahinjira nyene mwebwe ahumviza reka ntabija mu nyene injira mu nzu reka tuvuganire hano reka tuyage ishyari kituzenga mu mbwa urakiza arakiza yakimubari yarakikubwiye yuko umushiri wiwe yashavuye yumvise yuko hari umugenzi w'umuhungu andikirana message y'imitima ga Eloge yandikirana n'umukobwa umushiri w'abandi bigenze none blaza mwe nange mwamukeneye kwinjira mu bindi bintu none nimba je unoma ndamwandikira mwegi ivyo nyimutwaye nimba afise uwo wundi nawe je kumwandikira ndamwandikira nk'umukunzi wanje nkunda nanje fitiye Eloge oya dukundana cyo kunyigarama imbere y'abantu uco subira inyuma je ntuse kumbwira amajambo menshi Yesu garamira ngaha funzi ba STV none je ngiye mu rudo none ndakubaze Bella urako watubesha oya Eloge vuga ishukuri
urumva uje kumburanya rero uje kumburanya rero niyo bashinga nawe warose je nakubwiye yuko je n'umukunzi wanje twashonye kubera ajya ama message ukunda kumwandikira ubu rero udasinziriye rero uzinduka wiyumvira eroje mutima wiwawe uzindukira kwa eroje ngahanye ngo ni kweri kuzoza ugende kumvugira ku mushiri wanje ko jewe nawe atakintu kiri hagati yanje nawe ndi umuvugizi wiwawe none ntiwabinyemereye basi umfisa ndakubwira je niko ndakubwira nimba warinze gufata abashinga nawe ngo urikuzana unzana abashinga nawe ngaha muri uru rugo nawe yakuzanira kubera byahereye ngaho kuri kamera eroje twari turi kumwe hanyuma jewe kwa kuntu checking amatelefone sanga ngo kuri message yawe mbona imitima ikiravyimba ngo gigigigi ndavuga ati bino bintu nibiki ndavuga ati reka umugunzi wiwe nawe ishavurigera ngaho bazobana mama n'imyaka ego mani reka naho je nuko gusa muri ko muransatira munsatira murazi neza yuko ugira ngo wewe nuri umuntu basi we nuri umuntu we nuri umuntu ngo ushoye gukunda umuntu umwiyumvemwo sibyo ivyo nana kimwe no uyumvamo umuntu w'abandi Eroje ariko vraiment basi mviza ndakubwira ariko vraiment wewe ndiko ndakubwira ko ndagukunda nimba ndakwandikira message nkanzi kwandikira no mutaga urumva wibaza yuko ari je ndiko ndabwira cyangwa umutima wanje uri kurabikira ko nagukunda ko tudakundanye kandi waranyemeye kuzoja kunsabira imbabazi kwa zuru ya mushire wanje kuvyemera basi ibindi navyo ni mu nyuma usabira imbabazi ndakubwira basi jewe basi nimba uburi kuragayutse mu muntu mba nibereyemo nta uvuka rimwe ngo uzuri ingobyi je nabuzima bwa ndiko ndagana aho nshaka muri birebi reka ntabakire mu gatowe none hagati yanyu hari iki je mko murancanga umengo arikazani ibi byose nta kimwe gazombwira yuko asanze nakurondera umengo umubanyi gusa nibi navyo ndiko ndumva ko Eroje navyo nibigapera ariko nawe nyene nimba atabikubwira yarasarishije nimba wowe uginze gufata ingingo yo kuzana abantu nuko ubanza ukabasigurira ukuntu twe nawe kuri kutabwira basi uvuga ati je nabasi nubwo uvuga ati je nkunda je ndagukunda ukabivuga ati ndazi kwandikira ko ndagukunda kandi kuko mfise ico ngomba kugushikanako bigenda bukebuke mimi buri kuragaya ahantu ndakubaza ikibazo kimwe none ni hasi muga uyu urazi kamaze imyaka 3 ari kumwe na Zuru ibara bitubwiye dusanze biteramiriye bariko biteramiriye ariko baratera inkuru baratubwira ati bamaze imyaka 3 bari mu rukundo none ubu kurondera umuntu asanzwe ari mu rukundo n'undi muntu kweri no umviriza ndakubwiza ukuri igiti bamaze kubona iyo camye nta muntu numwe atifuza kuco bici wiwe urumva jewe nimba wumva ikirundi uyu twariganya kuva akiri muto kuwa muntu ngenda nkagura igitumbura kuninze kuri boutique muri pause urumva twariganye twaricaranye nkaze ndamwereka nkemera mwarimu akakwa kumfata ndiko ndamwereka je kugira ngo ashobore kwa yamenya mugarabo wo nimba ari Zuru nimba ari inde ahingera uyu muntu twamugize ukuye yaravuye hari acaza gufata ivyafata ivyo ni kubera iki bakunze basarisha ibyo basigaje tugende sabira imbabazi gusa nta bindi ngabo none Eroje binavyo bivuga ku ikintu none wemereye yuko no uza kubeshuza yuko atakintu na kimwe gihari nyemereye nuko amvireza jereka gusarisha ibintu jewe nimba nabikwemereye nuko nari byumvire neza basi nimba ari ubuzima muri kurabona butameze neza ibintu bizoza ntureke kugura kuguhurumbira abantu ntibaguhende abantu bagwende ngo uri kuhurumbira hari yanye ngo ntihuzocushika n'ingoga genda bukebuke nimba ari ivyo ibisuko nzi yaranje ibe yazuru gashaka umuntu umengira zimvye uzo sha Eroje wowe nawe uziye biyabikura ivyo byo kuvuga ngo reka nimba muhende cyangwa reka amusukisha imishatsi ngo reka mugurire impuzu ivyo nta ubizi nimba genda akavyibanye nawe na se wiwe je no pambana nanje ndumuntu je ko nagukunda Eroje utonkunda ibintu ni bukebu Steve je nanze ko imbere ya kamera nawe hagusarisha imbere ya kamera wabazenye ubabona warinze nyingwa ati nyamwinjiranye none je ndabaza ikibazo kimwe kandi ndabaza ikibazo kimwe je ngamu nahe nataye umutwe je nanze ngo nje ku bintu basi tuvuge hama tugende je nanze ko ibintu bimara iminota 2 kumbe n'indi story mani umviza ndakubwira nimba atabashi ashimye kuvuga ikintu nabakivuga basaki agishiramo clarity ikintu kibonerane none ndiko ndasubiramo umuntu mwavanye muri primaire secondaire ubunye babonye heje secondaire ngaba ariko baratangura kunoba aha ni nkuko nota numva n'uwundaje reka gusarisha
Eroje nibaza ko ibintu vyogenda bukebuke atari ibintu vyo gufatiraho igihutihuti nigashaka bera tubigenze gute uyu ukunze wewe barahebanye kubera ama message bandikiranye nawe none message yiwawe ndakubuza ati uzonkwegera ariko ntiwari umunyumva we ndagukwegera ubu rero zurwamaze kubona ko muzokubahana mu buzima bwanyu bwose uko mukunda wibaza ko uwo ukunda ari ariko bizogenda reka ntuzosubire kwicuza mu buzima bwawe tugende nsabira izo mbabazi basumubwiye ko jewe natanduhuriye umviriza ntutagatarotara ngo intaro zashejebe uriko uratagataro nenda kubaze Eroje ikintu ni byava bigenda gute umviriza je mani je ntabwo nje nshobora kugenda gute ivyo nje navyanse ntabwo ngenda ushobora kubikora ntabwo nshobora gukora nacage agira ivyo ashaka mugi cyo nzi neza nuko azokwicuza kana azokaraka kundondera ndumusigo musanga ivyo nivyo nkoreye Roje ndumusigo musangwa ushatse ukumva impanura ahubwo muhira mbwati ngo ndagenda gusabira imbabazi none mani hanura uyu mukobwa ndamwenure gute ka Eroje yaba nk'umuzigirwa nawe muhanure areke gutagatarotaro ushaka agukunde bidakunda ega niyo ngorane ibiri none tubireme ubu nyene tubireme mu mutima reka gukunda kubera igikaga kanonze kagahungu ngo nimba ngo nitsuru ninde nivyo imuteye amanyama teko n'agashambara rero ikintu kihari nakubwiye ko twavanye kuri uyu twavanye kuri ariko nimwari mukundana mugabo uravyumva ico gihe none ko utapfa mu bimubwira ico gihe mugiciye ugapfa muri serura uwarindiriye abandi babanze barivuge kweri mani je na birebire byo kuvuga nimba nawe uri umujama wiwe muhanure nawe nimba umuntu muhanura je namaje nagumusabira ambe na bintu je ndamuhanura ati urumva bera muno mwanya kunda Eroje ndamuhanura uko nyene bitari muhanura ivyo nyene ko je ntwavanye kure ubonye amufasha ubu amubonye anganuko rero ikintu kihari twe muhanura uyu mukobwa muhanure vrema je ico ndiko ndavuga je simva ngango ngiye kuvuga ngo niko ndisigura iyo jewe ntabwo ndavyemera ko akakubara kagaye kubara agasuzugura mu buzima urumva je uransuzuguye ndabuze ikintu nkora kwe urafata ingingo zibereye nawe kuma ndakwinginga basi we mu gico niko ndakubwira nuko je ndazi kuzogaruka kuri rundara nima bazoguta ndabuze ico ntagera nanzi ko ari ibintu tuza gukora vyo mani cyo gukora je nakikubwenda je n'umuhanura uyu mukobwa ntazeve yicuza tuvugane gato ya basi tuvugane je nimba ari bakunzi ba STV sinagiye imana je bagira bavuganira nanzi ngo ni ibintu vyoroshe nanzi ngo tuje ngo gukarifya ibintu kumbe abantu nabonye nabasanga bafite amarorasyo abasanzwe bafite amarorasyo oya ntihajemo agashavu Eroje ntihajemo agashavu kweri muyage mumvikana je nabahaye umwanya man je niko ndavyumva kandi sinziga ndavyumva ariko arambwira sindavyumva gatoya ushaka guprofita muri no misi reba ashwaye nawe ushaka guprofita Eroje ahubwo bashwana bagasumvyaho iyo bashwana no je uko nabishaka siko biriko biragenda akukunde ku nguvu kweri vraiment nibashwane nibahuze ntago ije nogenda kubahuza mbeje umuntu je ko ndara ntasinzira ijoro ryose nibuka ivyo twacanye mu nibuka intuzenye ibinogo twagiye dusimba imanga twaguyemwo intuzenye twasangiye ubuntu bufuye nawe twasangiye ndabihebe numva ivyo je vyonetse kuri kiba bageneye guhemukira umutima w'undi muntu twese tuva amaraso dufise umutima uva amaraso twese ivyo byose bikaba nibyo mu bwana ubure wakuze wabonye amabere ko yasonze uri kugoma ko cyo nsuzugura ariko come on ibintu bera umvita nakubwiye n'ibiki nawe nje ntami tugende ndagusabye man nakubwiye gute nagusabye ke kumwana byakunaniye nishaka ndamanure guteka shabi ubona je mu mutima we none umutima we ndawuhindure okay ntibikunda kumuhanura bakunzi ba STV none umushinga nta ntibikunda kumuhanura ego canke oya muhanure gute none gasha Eroje oya vuga ati ego canke oya ntibikunda je sinofata mu bidakunda mwansanzi wanje uranyumva nimba ari habi nimba ari heza siyesi ndahasuzugura ko nahi wanje inzira yabatsanye murayibona isohoka mva mu maso umviza reka nawe niwabona wohindukira utahindukira mu buryo uzogaruka je ndi umusigwa musangwa na kukirindiro na mumpire genda aho tugende kunzi ba STV je mbona ebera ngo tugende rana ko vyanse kwe enda muhanura gukunde kweri ku nguvu kweri gahe bakunzi ba STV hatari kabisa
aba webera n'ibintu turabigenza gute kweli cenze ngo ni ibintu bikira binyaruke umbe bice biba compliqué kandi kweli natari kweli mufitane none imigenderanire wapi ni bya bindi umuhungu yishiramo umuntu ku nguvu afata ibintu byose twagira mu bwana nyene dukina agaca nyene ashaka kubizana ubuyibaza ngo n'urukundo kumbe nyine abantu baba bagira nyene mu bintu byo mu bwana byo mu bwana gusa ashaka kubikomeza akunze Steve Jane mbona nta kintu cyo gukora kindi baza okay reka basi dufata umwanzuro kuja kurabazuru tuzoja kumuraba ubundi munsi apana no munsi je ndabona n'izuba riratumenya agahanga bakunze Steve murabona ukuntu bigenze tuzi yuko tugiye kuronka umuco none nta muco turonse bice bizanamo izindi mpari murabona gena adusoye nga bakunze Steve je ndoraba ukuntu tugerageze kumurondera zuru hanyuma tugerageze kubahuza nko twame tubikora kuva kera bakunze Steve tuzosubira mu kindi kiganiro ciao. Every story matters.